Mu kigo c'abagendana ubumuga bwo kutabona Fondation Uwiragiye co mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura hatunganijwe amasengesho yo gushimira Imana ku vyiza yabagiriye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 kuri w'Imana igenekerezo rya 18 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2024. Sylvie Uwiragiye arongoye ico kigo avuga ko icatumye batunganya ayo masengesho nyinshi Imana yabakoreye. Twebwe iyo turangije umwaka amahoro muri fondation tuca dushimira Imana. Hariho vyinshi rero Imana yaturinze, twabonye ko twebwe n'umuryango wacu n'abana bo muri fondation twoshimira Imana. Akimwe abana bacu baragwaye barakira, bari bahuye n'utuntu twinshi tugwara amagisida atandukanye, abo twavuje mu bitaro, ivyo byose Imana yarabidukoreye rero. No mu mashuri yuko abana bariko bariga neza kandi n'amanota bagize meza, ejo bundi tugaca dushimira Imana. Ivyo rero twashatse kubishima uno munsi turi twese n'umuryango n'abana bo muri fondation. Turatumira inshuti n'abagenzi na cane cane abakijijwe, hama tukaririmbira hamwe abana bo muri fondation bakanezerwa, hama kandi ikindi dukora tugasangirira hamwe. Abana iyo babona yuko abo muri fondation abavyeyi babo bababona kenshi bagasangira tugatazira Imana twese turi hamwe, baranezerwa gose kuko barakunda gutazira Imana. Muri kimwe kinezera aba bana bo muri fondation, abana bagendana ubumuga na cane cane bwo kutabona barakunda kuririmba kandi bagakunda yuko muba kenshi muri kumwe musangirira hamwe. Abana bagendana ubumuga bwo kutabona ndabakunda cane kuko niwo muhamagaro wanje. Umva rero naramaze kuba umuvyeyi muri bo, ntegerezwa kubakunda kandi nabakunda cane. Nzokwama ndabibakorera igihe ngihema, igihe mfise uwo mwanya wo gushimira Imana turi kumwe nabo. Inyigisho zatanzwe n'abakozi b'Imana zashimikiye ku kamaro ko gufasha aboro, nayo abari mu bibazo bahanuwe ko batokwiganyira ahubwo ko bokomeza kuyegereza Imana. Imigani 14:31, Imigani 14:31 havuga ngo uwunyikije umugorwa aba agaye umuremyi wiwe, ariko ugirira ikigongwe agakene canke umukene wowe aba yubashe Uhoraho. Bibiri ivuga ngo ugirira ikigongwe umukene ngo aba akopesheje Imana. Niko Bibiri ivuga ngo ugirira ikigongwe umukene aba akopesheje Imana. Ibaze gukopesha Imana. Nimwibaze abantu barondera ubutunzi aho butari, ukope kugirira impuhwe umukene ukamugira neza ngo ukopesheje Imana. Benda babaza, iyo umuntu umukopesheje arakwishura, none ukopesheje Imana nawe Imana iragushira hejuru. Amen. Aho atamuntu n'umwe yopfa kumanura. Bibiri ivuga ngo idini nyakuri so kuja kwisonzesha no kurondera Imana ni vyiza, ariko idini rya mbere no gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Ndaza bagwiza tunga uharuye inzu bamaze guha abahabara babo n'abavyeyi babo, uvuga umuhabara w'umuvyeyi wabo murakwibona uharuye amafaranga. Hari n'abonzi aha nyene turi mu Burundi apana hanze, n'amafaranga yoba agera nko ku miliyariza, ariko nk'ayo mafaranga kubera iki batoyashira mu mfuvyi bafashe abakene. Ikigo citaho abagendana ubumuga bwo kutabona Fondation Uwiragiye kikaba kimaze imyaka 6 kibayeho.